babimenye ngira ngo mu kanya gato gaheze abadukurikiranye benshi ndazi yuko ushobora gusanga batabizi i Madrid inkuru iraguye noneho adufashe ariya mu buhinga bw'ivyuma ni Pajo canke ni Demana adufashe ashire ku iyo foto i Madrid inkuru iguyemo Madrid inkuru iguyemo kabisa kadege kamaze guhaguruka mu kanya ngo karagwa inkuru rero yamaze kuba igwamwo umutacticien adasanzwe José Mourinho the special one yamaze kuba vyemezwa ko uyu munsi akoroka mu gisagara ca Madrid aribwo aza gushikayo umugoroba w'uno munsi byumvikana ngo Madrid bari bafise akazi kadasanzwe ko kwakira no kwerekana José Mourinho José Mourinho si umumenyereza yoroshe bityo gusa ni umumenyereza w'amateka adasanzwe umupira w'amaguru w'isi ni umunyaportugal yavutse igenekerezo rya 26 kwezi kwa mbere mwaka w'igihumbi 1963 ni umugabo afise igikombe ca UEFA Champions League yatwaranye na Porto n'icatwaranye na Inter Milan muri 2010 ni umugabo afise ibikombe vyinshi bigiye bitandukanye bwo yatwaye ibikombe mu Bwongereza mu Butaliyano muri Espagne muri Portugal yamenyereje ama equipe menshi arimo FC Porto yandikiyemo amateka ya mbere harimo imigwi nka za Chelsea harimo Inter Milan harimo Real Madrid Manchester United imigwi nka za AS Roma n'umumenyereza afise ubuhigo bwinshi budasanzwe bamwita the special one niko abantu bamutaziriye canke umupira w'amaguru wamwise bivanye n'ivyo novuga ngo yagiye arakora umupira w'amaguru ndetse n'ivyo yagiye aracamo n'izina ryamuje ko muri 2004 ari muri equipe yitwa Chelsea nako akina hashika ubwo igihe yashika muri Premier League mu majambo ya mbere yashitse avuga muri mu gicongereza yaravuze ngo please don't call me arrogant but I'm European champion and I think I'm a special one. José Mourinho yamaze kubagera canke se uyu mugoroba arakoroka mu gisagara ca Madrid. Ni ibintu vyari birindiriwe nyuma y'amatora yarategekanije kuba hariya i Madrid bongera kwemeza ko umutama yitwa Perez ari wagomba kubandanya yitwa umuyobozi wa equipe ya Real Madrid n'ibindi bikorwa vyose bibera muri groupe ya Madrid ariko twari tuzi ko yari yamaze kutumenyesha ko muri plans yiwe umumenyereza atawunda keneye atari the special one. José Mourinho yarari mu gihugu ca Portugal ari kumwe na equipe ya Porto ahejeje championnat adatsinzwe match nimwe agiye mu gihugu ca Portugal yaravuye muri gihugu cande ca Turkey yarari kumwe na equipe ya Fenerbahce aravuyeyo akoze parcours itarimbi cane mu gihugu ca Portugal no bwatagikombe yatwaye ariko ni equipe yabuze utudetaye duto kugira ngo yitwe equipe nziza gutwara igikombe ca champion n'umugabo ubwiwe ari we yateye intambwe ya mbere yo kumva ko yogaruka i Madrid amaze ko yibiproposa abamuhagarariye babishikana i Santiago Bernabeu mutama yitwa Perez aravyumva ubusaba arabwakira kandi vy'ukuri iyo uravye equipe ya Real Madrid bihe yari hitiyemwo vyari bihe bibasaba kugira umumenyereza mwiza umumenyereza akomeye umumenyereza w'igitugu umumenyereza w'igitsure umumenyereza w'izina uravye rero hirya no hino hari haravuzwe abitwa ba Jurgen Klopp haravugwa abamenyereza nk'aba Thomas Tuchel ariko biza kwanka ko bari muri projet z'umugwi w'igihugu w'Abongereza havugwa amazina nk'aba Mauricio Pochettino ariko
avec gushaka ko mumenyereza na projet ya ekipe ya Real Madrid twisanga uhari ashoboka n'umugabo yitwa José Mourinho. Baramwegera nk'uko nawe yari yabyisabiye, baramwemerera ko bimwe mu byo bazokorana hariya zo bigira mu ruhara rudasanzwe cyane cyane kubishingiye ku bakinyi bagomba kuba binjiramwo. Uwinjiyemwo mbere na mbere ni aba bagabo ba Denzel bivuga ko bashobora kuzokwinjira hariya nawe nyine buriya birajaniranye kuzokwinjira hariya kugera muri 2030 cyo kimwe nuriya yavuye ku ekipe ya Liverpool yitwa Konaté n'abakinnyi hamwe ataco hinduka bashobora kuza gufasha umugabo yitwa José Mourinho. Je sinza kuri Rwanda garuka kuri vyinshi, ariko nkundire ngaruke kuri bino bintu. Mbere na mbere umuzo wiwe egar guhinduka ku bintu vyinshi hariya kwa ekipe ya Real Madrid, kubera yuko n'umugabo aje asanga Real Madrid ari ekipe ifise uburyo bumwe canke ubundi yahinduye mu bijanye no kubaho nuko basanzwe bitwara mu kibuga. Real Madrid ni ekipe imaze imyaka 2 atakintu ikora kidasanzwe mu bijanye n'umusaruro. Uyu mugabo bita José Mourinho bazanye n'umugabo yabaye muri iyi ekipe mu mwaka wa 2012 niba ndavyibuka neza yatwaye La Liga imwe ari kumwe nabo. Mugabo ukuri atwara Ligue des Champions nivyo vyatumye avuga ngo naragiye, ariko kugenda kwanje nagiye mfise unfinished business, ntegerezwa kugaruka gukompleta. Uyu mugabo yanatwaye igikombe cya La Liga afise amanota 100. Yes, ukugaruka kwiwe egar ko bigomba gutuma arondera ugushika ku vyatigeze ashikako. Numumenyereza yabaye udasanzwe muri UEFA Champions League ari kumwe na ekipe ya Porto. Buriya gufata ekipe nka Porto ukayigira idasanzwe mu mahiganwa ya UEFA karakazi katari koroshe. Birumvikana 2004 hanyuma 2010 yatwaye treble ari kumwe na ekipe ya Inter Milan mu gihugu cy'Ubutaliyani. Buriya umugabo ikintu cambere cyamugize the special one niriya treble noneho n'igikombe yatwaye muri Porto. Acava ngaho ashika muri Premier League mu mwaka w'ibihumbi 2005 yari yahabaye 2006 2015 aha hose ari kumwe na ekipe ya Chelsea yatwaye ibikombe vya shampiyona. Sivyo iyi yari message idasanzwe yari karatanga ku mupira w'isi muri Serie A inshuro igira kabiri ari kumwe na ekipe ya International do Milano araza yitwara neza. Vyumvikana ko tugeze 2012 ubwo yari ari Madrid atwara igikombe cha La Liga. Yatwaye Europa Conference League imwe ari kumwe na ekipe ya AS Roma mu mwaka wa 2022 aho birumvikana ko sikera ni umumenyereza wa mbere watwaye ibikombe bitatu vya UEFA bitandukanye. Yaratwaye UEFA Champions League, aratwara UEFA Europa League, anatwara UEFA Conference League. Bivuze ngo ni umumenyereza azi neza ico gutwara ya mahiganwa ya UEFA ari nayo ekipe ya Real Madrid ishaka, azi neza uburyo bitegurwa. Ni umugabo azwi ko uburyo bwo gukina bita guparika bis hanyuma agategura ikintu bita counter attack. Kwataka ariko mucungiye ku mipira abandi batakaje mukayinyarukana, ariko we yabanje gukinira inyuma. Numumenyereza benshi bakunze kwita ngo ni master of mind games, bitewe nuko akunda gutegura utuntu twinshi imbere ya match n'amajambo abagenda avuga bagenzi biwe mu itangazamakuru. Uyu ni umumenyereza wavuga ko ibintu vyinshi ashobora kuza gufasha ekipe ya Real Madrid mu buryo bwiwe bwo gukina bwa 4-2-3-1 canke 4-3-3. Numumenyereza twizeye ko ashobora kuzofasha ibintu vyinshi. Hanyuma wongera ko cyagitsure ciwe nababwira bigatuma abakinyi bamutinya, hanyuma kandi bakubaha ijambo ababwiye. Ugushika kwiwe rero Madrid bivuze ikintu gikomeye cyane kuri ekipe ya Real Madrid n'abakunzi bayo. Bivuze ikintu gikomeye cyane kuri La Liga EA Sport. Bivuze ikintu gikomeye cyane kuri ekipe ya Barcelona wanashaka n'ama ekipe vyari bisa nkaho yaramaze kwijajara mu mahiganwa ya UEFA. Nta woca umurongo avuge ngo Real Madrid igiye kugaruka, ariko kandi biratandukanye nuko twari tumaze iminsi tubona Real Madrid ya Xabi Alonso ya Alvaro Arbeloa, cyo kimwe nuko Real Madrid yari kwizera uwundi mumenyereza akiri muto. Iyi ni intambwe rero Patrick ikomeye bateye yo kutongera
yemera gukora amakosa yo kwizera umumenyereza akiri muto ahantu hari abakinnyi b'abastar, ahantu hari abakinnyi b'amazina aremereye. Ibi uramutse ubihaye umwanya munini ni ibintu vyotuma club yawe isubira inyuma ku rugero rudasanzwe. José Mourinho yinjiye muri iyi club yinjirana na Konaté ari kumwe na Denzel Dumfries, ndetse binavuga ngo bashobora no guca binjizamwo mu Galacticos aza gutangazwa nawe kuri uyu munsi nk'uko Perez yabidusezerana wa miliyoni 150 z'amafaranga y'amayero. Hanyuma ngo bace bongera ko n'abandi bakinyi batatu barenze abo bamaze ko basinyishwa n'igaruka rya Endrick Felipe n'abandi benshi. Ku bwawe hari icizere cyo kubona Madrid rero nziza ishobora kongera kuba ya ekipe yo guharura mu migwi itwara ibikombe bikomakomeye nka UEFA Champions League? Je novuga ko ni mu bagabo bwa mbere nuvuga ko bafise amateka bijanye n'amateka, nibaza ko si ibintu umuntu yo kwirwarira kubera ni ibintu binini cyane, afise amateka menshi. Nkuko Abdul yabivuze, n'amateka menshi umugabo nuvuga ko umuntu amuziko cyane bihuye no kwiyemera kwiwe, self confidence ifitiye mu bintu abakora. Arakubwira ati jewe ati inavuye mu Butaliyano champion icisubira inyuma, ati nagiye muri Chelsea no baka equipe nziza ndahavuye hisi pfapfana. Ubwire nk'amajambo nk'atatu yavuze Mourinho inyuma yari yaravuze ngo amude special wana gishika muri Chelsea. Hari yandi majambo buryo ujya mugabo yegera avuga yo kwitapa yigeze kuvuga ngo umupira w'amaguru si umupira ujanye no gukina gusa, ahubwo n'umupira ushingiye ku gutsinda. Ico gihe yari yatsinze ekipe ya Manchester City yamurushije, yageze n'ahantu igera ku bice hafi 90%. Mbwira bati musaza rega watsinze ariko bari bakwishe. Navuga ati umupira w'amaguru si ujanye no gukina gusa, ntujanye no gutsinda. Ararenza ko ati twebwe twarose intsinzi mu rukino twaje gukina nk'ikintu twarondera, nabo umupira w'amaguru nimba bagomba kukina nka mwiza, ubwo niba twari no mupira baje no gukinira iwabo. Yigeze no kuvuga ijambo rimwe, baramubaza bati muri Chelsea uriko ugira urugendo rwiza, nawe mu kwerekana icizere yifitiye muri waravuga ngo we have top players and sorry if I sound arrogant, we have a top manager. Dufise abakinyi beza, ati riko mumbabarire nimba mubiza kumvikana nkaho menga ndiyemeye. Dufise n'umumenyereza mwiza. N'umumenyereza mwiza nka je. Hanyuma yigeze no kuvuga irindi jambo rikomeye, bariko baramubaza ku bijanye n'amarezilita yagiye araronka. Aravuga muri mu bw'icongereza ngo I'm not in the business of losing. I am a winner. Ati je buriya business ndimwo si yo gutsindwa, ndi umugabo atsinda. Ati sinza nje gutsindwa. Niwe mu bintu rero bafatiye ko bavuga bati uwo mujama hari ukuntu ari yiyemera cyane. No mu bagabo rero bavuga ko kijanye no kwiyemera ariyemera kandi ariko izi nyubako zirafasha Madrid guciba nziza, kuko bamwe bakunze kugira n'amakengi yo burya equipe iri kuri yubaka mu kurugero nk'uri suma abastar bakomakomeye. Ni equipe novuga ko nariko ndavuga ku bijanye na José Mourinho, no mu bagabo novuga ko biyemera kandi bigakunda, ukabona ko ntabwo ari babandi biyemera ariko ngo hageze mu kibuga ubone ko akazi kadahuye n'ivyo yiyemeramo. Numwe mu bagabo ikimugira umumenyereza mwiza deja nuko yaciye mu gikomakomeye kuva Benfica ukisanga za Chelsea, ukava novuga ngo muri za Chelsea ukisanga muri equipe nka Manchester United yari hiye muri mu mwaka wa 2016. Nibaza kari abantu bibuka equipe ya Manchester United niyo equipe heruka kuba nziza gusumba. Nivyo turiko turavuga ngo Michael Carrick yabaye mwiza, ariko niba abantu bibuka Manchester United ya 2016 2018 yahangana muri novuga ngo muri Europa League, ni Manchester United yari ifise no umugabo José Mourinho. Abantu benshi nibaza ko bavyibuka cyane, ni navyo bikombe equipe ya Manchester United ku mugani w'Uburayi duherutse kuba tuyibonamo igera kure, canke tukavuga ngo uravye equipe ya Manchester United ni equipe nziza. Ivyo byose ni kimwe mu bintu bimugira umwe bamenyereza bakomakomeye. Aho novuga ko rero yabaye muri iyo equipe ya Manchester United avuye muri equipe ya Inter Domira mu gihugu c'Ubutaliyano aho yabaze imyaka 2. Aho naho novuga ko equipe ya Inter Domira nimwe mu equipe yafashije
ikintu gituma uyu mugabo yitwa ko ari umumenyereza mwiza, amakipe yose yaciyemo uza gusanga ari umwe mu bagabo bagize ibikombe bagenda bafasha amakipe gutahukanamo. Nubwo novuga ko mwaka kanya izi sezo ziwe zingahe bisa nkaho zitari zibaye nziza, kuko ndibuka ko bamubaza ko niba agomba kuzogaruka ku mugabane w'Iburayi amenyereza nko muri Premier League canke mu yandi mahiganwa, aravuze ngo ninagaruka sinzoba nje kumanyereza ekipe itaja muri Champions League, nzogaruka ngaho nje kumenyeza ekipe yama muri Champions League. Ariko ikijanye nuko José Mourinho yanagize saison nziza imbere yo kuva inyuma yo kuva muri ekipe ya Fenerbahce mu gihugu ca Turkiya, kuko naho meme sinabonye bijanye na entourage abafana n'ibiki bari bagiye bamubraminga hariya mu madebi yasanzwe akomeye hariya ya za Fenerbahce n'andi makipe ya hariya. Numu magano ko novuga ko naho nyine yari yagize navuga ngo ibihe vyiza, kuko yatsindiwe inkino zigera kuri 11 zonyene mu atsinda inkino zigera kuri 37 anganya inkino zigera kuri 14. Ariko iyi sezo novuga ko zibitangaza, kuko muri championnat ntabwo ekipe ya Benfica yigeze itsindwa na rimwe. Irangije sezo nubwo itatahukanye igikombe, ariko nimo ma ekipe atigeze atakaza ntiyatakaje match rimwe, nubwo atatwe igikombe ntiyatakaje match. Ariko uyu mwaka twitegekere kuri Madrid match nariko ndatera nsa nuza ngaho ku vyono bango ekipe ya Madrid yo mwitega ko bihuye naho yavuye, none n'abakenyi binjiye muri club bagiye batandukanye, ivyo yavuye ivyo yarahakoze gukina match 30 gasanga umugabo asinze match 20 nivyo wanganije match 10 menga zawe nyinshi zo wanganije, mugabo nta defete nimwe yarafise. Numwe mu bagabo bijanye na CV muri rusange udashobora kuducako kuvya ashobora kuba yo guha muri ekipe. Ikindi ca kabiri yanasavye before yuko wanashaka mu bintu mu bijanye na proposal yagiriwe na ekipe ya Real Madrid, yarasavye ko ekipe itagomba kumwinjira mu kazi, kandi naco kintu nuvuga ko cagiye kiragora bamwe mu bagabo binjiye muri ekipe bazabi Alonso, wabona ko binjiye muri ekipe bavuye muri Bayern Leverkusen, ariko ashitse muri ekipe ya Real Madrid abantu kabona ko menga isa nka hari ekipe imuroka bihuye ugerageje kurabana ekipe yaravuyemo ni Leverkusen yari baye nziza, mugabo winjiye muri ekipe nka Madrid igomba kugusaba buri mwaka ko ugomba kuyiha igikombe icari cyo cyose. Nayo mpamvu wewe yarasabye ngo nshinje muri ekipe ya Madrid mugomba kumpa uruhusha canke ko jewe arije ndi responsable w'ibintu byose ngomba gukora ngata muntu agomba kunyinjira mu kazi. Ariko nanabonye ko Florentino Perez yamushigikiye kwiyonginga, aravuga ngo ingingo José Mourinho azofata jewe ntabwo nzo mu Breminga, nubwo azoba ari umustar d'office akamwicarika, nizeka rumwe mu bagabo bafata imyanzuro ifadika kandi kakaye kandi igomba kubifasha ekipe. Bivuze ngo yinjiye muri ekipe imufitiye confidence yuko agomba kuba ayifasha mu byagiye gukora. Ariko Madrid kugeza maka kanyoteye ikintu citwa Champions League, ko Madrid kumara imyaka ingahe batariko baribona kuri podium ya Champions League ni kimwe mu bintu biza bikabakora mu mutwe, ari naco kintu wanashaka kuri Florentino Perez bisa nkaho byatumye abantu batangura kumwiyumvira kibindi bakavuga nawe nyine atangura kugwana no gusinyisha abakinyi benshi beza no mumenyereza kugira ngo arabe yiko ari kintu cyo baravuga ati Perez nawe turabona ko washaje. Ibi byose byaje kubera ko ibijanye na Champions League bisa nkaho atariko arabashikana kuri iyo misaruro bakeneye. Ariko uyu Mourinho nje muri equipe yabaye muri equipe muri mu myaka 3 yayibayemwo 2010-2013, novuga ko nawe nyene nivyo ntitwobihuza n'ivyaka kanya, ariko nta Champions League yigeze abaha mu myaka yahamaze, ariko La Liga yarabibahaye. Nibaza ko rero aje avec intunganyo shasha twamaze kubona ko Denzel ashobora kuba agiye kuba sinyishwa kugeza mu mwaka wa 2030. Ibrahim Konaté njemwe avuye muri equipe ya Liverpool, biyongera kubakinyera equipe ya Real Madrid arisanga mu mwaka weze yinjijemwo. Basanze defense yarimo badini bashasha binjiye muri equipe na Carreras binjiye, ugacutereka ko n'ubusatirizi bumeze neza. Nibaza ko iriya n'ubundi ni project imwe abakinyi beza, ahubwo yabuze umuntu ayiridinga, kuko kwisanga inyuma ya Carlo Ancelotti bisa nkaho nta wundi mumenyeza yinjiye muri equipe ya Madrid ngo bikunde afashe equipe ya Madrid kuyiha icerekezo y'ibyo bagomba gukora. Ikindi ni umwe mu bamenyeza ashobora kugira vestiaire, nizera ko kubera ko numwe mu bagabo bafata imyanzuro ikakaye, numwe mu bagabo ashobora kujya carton jaune ariko akaguha rouge, akavuga ngo niba wariye carton jaune jewe kuri match nizi ndagususpense ntabwo uzokina. Bivuze ko kukijanye no kugira vestiaire twabonye ko mu yise zirangiye yagaragayemo ikintu cyo gushamirana. Fede Valverde Chouameni kumva ngo habaye imvune ngo batiranye ngumu, ukumva ngo Kylian Mbappé na Vinicius Junior ntabwo bahuza. Numwe mu bagabo bashobora gufata umwanzuro akavuga ngo Vinicius Junior uricaye kandi akwicariza inkino 5 kandi ntagire na discussive. Numwe mu bagabo rero
je nibaza ko kubijanye no kugira Vesi ari naco cyane n'iriya equipe no kugira ngo mu mwaka weze bashobore kuba wanashaka bona kwitwara neza nivyo muri Champions League babaye beza mu byo bakinye mugabo amaresultat toujours yabaye negative. Nibaza ko je kubyo wanje kuca umusaruro yotanga avec ses vafise avec izo responsabilité bamuhaye nico cizere bamuhaye vyuko agomba kuba ari wa controller kira kintu muri iriya equipe ya Real Madrid. Nibaza ko ashobora kubageza kuri vyiza petete tutabonye kuri Arbeloa nawe bisa nkaho equipe yamusumba ko kuja muri interview akavuga ngo jewe nije nakoze amakosa yose ukagereka ko abakinyi bisa nkaho bamusuzugura biragoye kugira ngo ubona Kylian Mbappé asuzugura Mourinho aroroke ari umwe mu bagabo bamaze muri career ya coaching imyaka igera kuri 26 ariko kuri touchline novuga ko rero je kubyiwanje avec experience avec aho yaciye avec ivyageze ko avec novuga ngo ibikombe yagira atwara mu makipe akomeye nka za Manchester novuga ngo za Manchester United yaciyemo nziza za Chelsea yaciyemo nziza za Inter de Milan n'ahandi henshi yagiye atandukanye no mu bashobora gushira ku murongo equipe ya Real Madrid. José Mourinho rero yamaze kuba vyemeza ko uyu munsi agera mu gisagara ca Madrid Ageze asinye amasezerano atangazwe nk'umumenyereza mushasha w'iyi equipe. Ni mu gihe kandi Denzel buriya ngo yaramaze kuba arangiza gusinya amasezerano yiwazo mugeza muri 2030 nkuko tubikesha Fabrizio Romano. Ariko kandi muri equipe ngo barategura no gusinyisha abandi bakinyi nka 3 canke 4 biyongera kuri Ibrahima Konaté, Denzel ndetse no mu Galacticos bagomba gusinyisha miliyoni zigera ku 150. Ni mu gihe kandi muri iyi equipe havugwa izina ry'umugabo witwa Pepe yahoze ari mu defenseur muri yo ngo yashobora kuza gufashanya na José Mourinho kubijanye no kumenyereza. Ukuri nuko ibi bintu ntibigiye kuba nta Pepe agiye gusubira muri iyi club yitwa Real Madrid. Ni mu gihe rero bimeze gutyo ubwo Antonio Rudiger nabonye ashira ko story kuri Instagram yiwe nawe yerekana ariko arasinya amasezerano ariko kumwe n'umugabo witwa Florentino Perez mu minota igera kuri nako masaha agera kuri 10 arenganye. Uyu mugabo yashize ku iyo story vyerekana ko nawe amasezerano agiye kuyongerwa ukuri kwa ibinyobwa vyiza Abdul ushobora kwihereza